Ikete ndabona mw'abaririmbyi bananiwe barabiheba bibera bakizwa Profete Joshua ngo yabibonyemwo imivumo aca mfata iduwa kugira agabanye imyikomo kuva ugenda amikare yaratekanye abasa n'ibitwara mu butungane nta gaciro ifise abafana barabona abadukurikirana ngira barashobora gucaja kuri YouTube. Intimatima ino ndirimbo ihagaze ku kuntu abaririmbyi bitwara ukavuga ngo nimba ushobora kuba uri umuririmbyi ubwa mbere ubanza kuba uri umuntu sivyo maze kuba uri umuntu uca umenya uko witwara kubera ko umurimyi ntashobora kwitwara nk'umuririmbyi ntivyoshoboka bivuga ngo umuntu wese bivanye n'ingabire Imana yamuhaye aba afise ukuntu agomba kwitwara. Intimatima rero ni novuga ngo abaririmbyi ubwabo bimenye bamenye ico bari hama biriya bintu bidudubiza muri bo bashobore kubitanga umuntu abone image y'ivyo wavuze n'ivyo utanga bise voilà. Ababosi bakarira abafana barabona ibyo tuvyonga bakatuponda bakatuvuga ababosi bakarira biteramo bigahomba wahumvise. Bon, indirimbo zari nyinshi kandi zari kuba novuga ngo umutwe wa album ariko gutora indirimbo bifise ico bisigura. Ubwa mbere nk'abaririmbyi dutegerezwa kumenya ngo mbega tweho bite vyacu imbere yuko abandi bantu baza kutujija tweho bite vyacu. Narakoze indirimbo narakoze ama album agiye atandukanye izo zose zavuga kuri jewe mugabo ndavuga ngo uko bigenda kose hategerezwa kubaho ikintu coza gitandukanya jewe nka Vichou n'abandi baririmbyi. Ndavuga ngo rero ino ndirimbo nari gifise ubutumwa bwerekeza cyane kuri twebwe abaririmbyi reka nje ngira ko abariyo iba umutwe wa album kugira ngo bize bigira insiguro voilà. The fighter Ikete nikete ryuzuyemwo amabanga y'umuziki w'Uburundi. Bamwe mu bo dushikirana barambwiye bati wadukoze ko kabisa hari abumviriza bakihorera sindabona uwishuye mugabo ndazi ko benshi Ikete barisomye. Impanuro ziri muri Ikete bazifashe nka nkama ngira ngo n'abandi nabo bazava bafata iyo nzira nabo bagira uko babigenjeje nkuko nanje nabikoze. Kugenda urakwiragiza hose ngo nkoresha uburozi n'amahoro n'agahenguma nguzohemuka ruko jewe nsanzaye none nkwibarize jewe nawe dupfiki dupfiki jewe nawe dupfiki nta mwongo buri sato ibidahizwe nabikubwiye ntibishobora kubura jalousie zigiye zitandukanye vyinshi cyane vijararonka ibiteramo kubera ko abandi batabironka benshi uzumva ngo bakoresha uburozi muri The Fighter. None nimba dukoresha uburozi Imana ntibaho nayo urara ntibuca wifuza kungirira nabi
imyaka maze nubaka ushaka gusukamwo amazi iterambere ryanje rikuraje ishinga nyabaki hari zimaze gusohoka nka Sandra yarasohotse Ndiki yarasohotse Round Table n'izindi hariho n'izindi rero zitarasohoka nka Dufiki iriko irakorerwa video novuga ngo yaranaheze hariho n'iyindi twaririmbanye na Arnovich yitwa Stress nayo nyene video yaraheze hariho n'iyindi yitwa Agasafari twaririmbanye na Estanish nayo nyene ayo n'ama video yose novuga ngo yaheze n'izindi ziri nyuma izo novuga ko arizo ziri hafi nibuka cyane muri album hama novuga ngo abantu batwitege Ndiki atabantu nshoboye iki atabantu Ndiki atabantu nshoboye iki atabantu nshoboye iki atabantu waje kwisi atacuzanye uzogenda atacujanye waje kwisi atacufise uzogenda kandi atacufise waje kwisi mu ntege nke uzogenda kandi mu ntege nke intambwe zose washitseko wazishitseko kubera abantu kandi ntiwaburi kumviro abantu nibo bazoguserukako kuko inone utumwanya mu bitagira mvura kugira inzigo kugira ishari n'ubu escro n'ibindi bibi byinshi